Bakunzi ba Lily Vox TV ndabaramukije iyo muva mu Kagera, nanje ndi wa muhungu wanyu Cedric sanzwe nkorera ikinyamakuru Lily Vox TV gisanzwe gikorera ku mbuga zigiye zitandukanye. Reka mfata kanya ndagushimire wewe umaze kugira subscribe hamwe na share hano kuri Lily Vox TV, nongera ndagusaba wewe utarabikora nuko nawe woshobora gukora subscribe hamwe na share hano kuri Lily Vox TV kugira ngo ibiganiro vyacu bigiye ko ushobore kuba mu bambere bakurikirana ibiganiro vyacu bica hano kuri Lily Vox TV. Uno munsi tugiye kurabira hamwe abaririmbyi 10 bambere bo muri East Africa canke Afrika y'ubuseruko basanzwe bafise viewers nyinshi cyane gusumba abandi bose muri East Africa. Bakunzi ba Lily Vox TV, uyu munsi nabateguriye urutonde rw'abaririmbyi 10 bafise viewers nyinshi cyane muri Afrika y'ubuseruko. Bakunzi ba Lily Vox TV, tugiye guhera ku muririmbyi agera 10. Uwo muririmbyi asanzwe akomoka mu gihugu ca Kenya, akaba yitwa Otile Brown, akaba asanzwe afise amaviews angana imiliyoni 518 zikaba zisanzwe ziri ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Ndakwibutsa ko uno muririmbyi Otile Brown asanzwe amaze kwandika amateka menshi cyane haba mu karere ndetse no mu gihugu ca Kenya. Uno muririmbyi Otile Brown amaze kuririmba indirimbo nyinshi cyane zagiye zirakundwa zigiye zitandukanye haba mu karere ka East Africa ndetse no mu gihugu ca Kenya. Reka tubandanyirize ku muririmbyi afata ikibanza kigira 9. Uwo nawe akaba yitwa Koffi Olomide, asanzwe akomoka mu gihugu kibanyi ca Kongo. Nawe asanzwe afise amaviews angana n'imiliyoni 560 zisanzwe zibarizwa ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Aho umuririmbyi afata ikibanza kigira 8 akaba ari Mario, asanzwe akomoka mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Nawe asanzwe afise amaviews ku rubuga rwa YouTube angana n'imiliyoni 578. Uno muririmbyi akaba amaze gukora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zirakundwa mu karere ka East Africa ndetse no mu gihugu cabo nyene ca Tanzania. Bakunzi ba Lily Vox TV, umuririmbyi asanzwe afata ikibanza cindwi n'umuririmbyi Eddy Kenzo, asanzwe akomoka mu gihugu kibanyi ca Uganda. Asanzwe nawe afise amaviews angana n'imiliyoni 842 ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Uno muririmbyi amaze kuba nomine mu ma award agiye atandukanye. Ndakwibutsa ko muri zo nomine amaze kugira ko harimo Grammy inshuro 2, nubwo atigeze agira amahirwe yo gutahukana ubwo bushimwe bwa Grammy. Ndetse ndakwibutsa ko uno muririmbyi Eddy Kenzo maze gukora indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye zagiye zirakundwa mu karere hamwe no ku mugabane wa Afrika. Guys, reka tubandanyirize ku muririmbyi afata ikibanza kigira 6, asanzwe akomoka mu gihugu ca Tanzania, akaba yitwa Mbosso. Nawe asanzwe afise amaviews angana n'umuriyaridi n'imiliyoni 100 ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Reka tubandanyirize ku muririmbyi asanzwe afata ikibanza kigira 5, n'umuririmvyikazi w'umukobwa asanzwe akomoka mu gihugu ca Tanzania, akaba yitwa Zuchu. Uwo muririmbyi afise amaviews angana n'umuriyaridi n'imiliyoni 140 zisanzwe zibarizwa ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Bakunzi ba Lily Vox TV, reka tubandanyirize ku muririmbyi afata ikibanza kigira 4, akaba yitwa Harmonize, asanzwe akomoka mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Nawe ku rubuga rwiwe rwa YouTube asanzwe afise amaviews angana n'umuriyaridi hamwe n'imiliyoni 400. Ongera ndakwibutsa ko uno muririmbyi Harmonize asanzwe ari umwanditsi w'indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, cyane cyane indirimbo z'urukundo ndetse
ndetse n'indirimbo zindi zigiye zitandukanye zagiye zirakundwa muri Afrika hamwe no muri East Africa ndetse no ku isi yose. Umuririmbyi afata ikibanza kigira gatatu n'umuririmbyi nyene akomoka mu gihugu ca Tanzania, akaba yitwa Rayvanny. Rayvanny n'umuririmbyi amaze kwandika indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, aho indirimbo nyinshi ziwe zimaze gukundwa ku isi yose hamwe no muri Afrika. Uno muririmbyi Rayvanny ibigwi vyiwe ni vyinshi cyane, amaze gutahukana ubushimwe bwinshi cyane bugiye butandukanye, akaba abarizwa mu kibanza kigira gatatu afise amavyuzi angana n'umuriyaridi n'imiliyoni amajana 8 zisanzwe zibarizwa ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Bakunzi ba Vox, runo rutonde ruraza kugutangaza kuko abaririmbyi babiri ba mbere n'abaririmbyi utari witeze bafashe ibibanza bibiri vya mbere, bakaba ari nabo bayoboye mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Guys, umuririmbyi asanzwe afata ikibanza ca kabiri n'umuririmbyi akomoka mu gihugu ca Kongo, naho akaba afise amavyuzi angana n'imiliyaridi 2 hamwe n'imiliyoni amajana 7 ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Uno muririmbyi Fally Ipupa nawe amaze kwandika indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ndetse indirimbo ziwe ziramaze kurenga Afrika. Ni indirimbo zikunzwe cyane ku isi yose, no mu gihe akusohoye indirimbo yari yose abazi gasohoye indirimbo y'isi yose, atari indirimbo duvuga ati ya East Africa canke ya Afrika. Uno muririmbyi amaze gukora ibitangaza byinshi cyane bigiye bitandukanye mu muziki. Guys, bakunzi ba Vox TV, ufata ikibanza ca mbere muri no rutonde wewe araza kubatangaza, kuko nimwari mwiteze kari we aza gufata ikibanza ca mbere. Guys, uwo nawe si wundi ni Diamond Platnumz kuva mu gihugu kibanyi ca Tanzania, niwo ayoboye muri Afrika y'ubuseruko mu kugira amavyuzi menshi cyane ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Uno muririmbyi amaze gukora byinshi bigiye bitandukanye, niwe yazanye impinduka y'umuziki muri East Africa. Umuziki utangura kuba akazi, umuziki utangura kubeshaho imiryango igiye itandukanye. Uno muririmbyi Diamond Platnumz amaze gukora byinshi bigiye bitandukanye, amaze gukora collab nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Uno muririmbyi afata ikibanza ca mbere Diamond Platnumz ku rubuga rwiwe rwa YouTube, asanzwe afise amavyuzi angana n'imiliyaridi 3 hamwe n'imiliyoni amajana 5. Diamond Platnumz abayoboje inkoni y'icuma kuko niwo mwami w'amavyuzi muri Afrika y'ubuseruko. Guys, bakunzi ba Vox TV, reka mfate akanya ndagushimire wewe umaze gukora share hamwe na subscribe hano kuri Vox TV, na wewe wama udutega amatwi hano kuri Vox TV. Ibiganiro vyacu bigiye ko ukaba mu bambere bashobora kumviriza ibiganiro vyacu. Nongera ndagusaba na wewe utarakora subscribe na share ko ushobora kubikora hano kuri Vox TV, kugira ngo tubandanye kugira umuryango wagutse hano kuri Vox TV.